Welcome again kuri TWENGAKO TV, kaze muri sanze wabona imyidagaduro mu bwami bwa TWENGAKO TV, showbiz umuziki ndundi ibigiye bitandukanye byose murabisanga hano kuri TWENGAKO TV. Ntibisanzwe nyimba turakora subscribe kugira tuze turabana no mu zindi videos gezi kurikira amakuru agezweho y'aba star y'abarundi y'aba abanyamahanga, amakuru y'abaririmvyi. So guys, rero tugiye kugaruka ku nkuru imwe iriko iracana ku mbuga zigiye zitandukanye, ikumbuga aho beshi bagiye bavuga amajambo akomeye, ni ku rubuga rwa Facebook aho ubona yuko Big FIZZO yamaze kwigarurira abantu benshi aho bagenda bamuvuga cyane. So ati rero byatanguye gute? Big FIZZO byatanguye mu kiganiro yariko akorana n'abamenyesha makuru ku isamirizi Irebe FM, ariho yabashije no gushikiriza amajambo akomeye cyane aho avuga yuko imyaka ibiri iheze atari mu Burundi, akigaruka mu Burundi asanze ibintu mu muziki atacahindutse, atanakimwe cahindutse. So mbe guys, nivyo kora commentaire yawe hanyuma rero tubashikirize anamajambo amamwe yagiye avuga muri ico kiganiro yakoranye n'abamenyesha makuru bo kwi Irebe FM. So guys, aha ni kuri TWENGAKO TV, Komi Jimbi aka Mega Speaker Mr Ndabivuga anayandi menshi mugenda mu munta. So guys, bana natwe rero mu majambo amamwe Big FIZZO yashikirije igihe yari murabo abamenyesha makuru aho bagiye bamubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Mu majambo amamwe twagiye tutora muraza kuyumva ngaha. So mbese Big FIZZO yarafuze uko nasanze umuziki ndundi imbere, yuko uko nasize umuziki ndundi imbere, yuko nja mu gihugu ca Italy, amaze kugaruka mu Burundi nasanze atacongeye ko byose biri kwa kundi nyene, ndetse n'intunganyo y'ukungene ibiteramo bitegurwa nta terambere riragaragara ririmo. Abantu ntibitege yuko jewe nzokukuruka mu muziki, kuko nta muririmvyi akukuruka no mwijuru. Igikorwa ca mbere tuzokora kuzoba ari kuririmba gusa. Ayo n'amajambo amamwe yagiye arashikiriza abivanye n'ivyo bariko baramubaza. Yagarutse aravuga ati mu mwaka uza nzokora indirimbo za Afrozouk, umudiho wa Afrozouk cane, ndetse hazoba harimwo n'amakorabo. Ikindi naco album yanje shasha izosohoka izoba igizwe n'indirimbo shasha gusa. Ayo ni amajambo amamwe bagiye bamubaza bitewe n'ibibazo bamubajije, akagenda abishura nkuko. Ikindi naco album okay. So rero hakaba harimwo n'ayandi majambo yavuze, mbese aho bamubaza ati mbe abaririmvyi yakunda gukurikirana iyo yari hariya i Burayi, asi mbe boba arabahe. Yadondaguyemwo ko akurikirana Rinoji, akakurikirana YM Music, mbese na Bface, ngariko muri abo bose ngo nta numwe ariko kandi naho ngo biri uko nta muririmvyi yigeze amutera ubwoba kuvaho atanguriye agakino. So guys, urumva neza hari amajambo yo kwiyemera gusa Big FIZZO yashatse gukoresha, nkuko twabibonye mbese akiva ku ndege aho beshi babyiswe karagasuzuguro, avuga bakavuga n'ibindi nyene. Gusa abastare niko babubatse aho turibuka umumenyesha makuru Randy Promoter amubaza nyene yagiye kumwakira ku kibuga c'indege, akamubaza ati we nta interview naguhaye. So guys, urabona rero Big FIZZO akari umuntu akunda kwiyemera sana. So bugabo ivyo abarivyo baririmbye nyene ivyo birabakesha. So guys, bugabo kora commentaire uvuge mbe kuva muri 2023 ubu nta kintu mu muziki ndundi kirahinduka kweli, nta kintu mu muziki kirahinduka kuvaho yagiriye. Ubu uko agarutse yasanze ibintu ari nka kujya nyene, mbese nawe ni kubibona canke se habayemwo ukutabibona neza canke se ntavyarabona. So guys, bana natwe kora commentaire ngaha nyene kuri TWENGAKO TV maze turabe uko imeze. Hasta la vista mu yindi video ikurikira.
Komijimbi aka Mega Speaker mise ndabivuga ona yandi mugenda munyita aha ni kuri TWENGAKO TV always